Ugeze ahahora amazu yahora adandarizwamwo ariyo Kwanda y'Izamba na Le Parisien yarayatokombejwe n'umuriro, vyo kugora kwemera no kwibuka ko ayo mazu yahoramwo ibidandazwa. Ukihashika wakirwa n'umunyotabunyota uvanze n'udusigarira tw'ibikoresho vyazigijwe bimwe bikomeye n'umuriro. Naho hantu hacunzwe n'abajejwe umutekano, bene ayandi mazu y'ubudandaji asanzwe akorera hafi y'ahabereye ubwo bubisha, bakorana ubwoba bw'uko nabo nyene bashobora kwisanga babaye nka bagenzi babo. Uyu munyagihugu aravyigana. Aracunzwe n'abapolisi bababuza kwinjira, hari kandi magariri impande yaho arakora ariko mugabo nabo nyene bakorera mu bwoba, bavuga ati bagenzi bacu baraye bahombeye magariri nkaya, natwe nta cemeza yuko ejo mu gatondo atari twebwe. Nuko ivyo bibanza vyarabihiye, ni kuvuga ko nta muntu ajayo kuko harahiye hatokombera, nta kintu na kimwe umuntu aba agiye gukora. Ikindi nuko bazohaca bahagira isuku bakubura, hanyuma nyubako bakazisubiramwo, hama baronse uburyo nabo bakazosubira bakingunganya bagatangura. Kimwe mu biriko biratangaza abanyagihugu n'ingene gushika ubu atangingo zo gukinga iyo miriro zirashirwaho, kandi ibintu mu masoko no mu mazu atandukanye y'ubudandaji bidasiba gutokombezwa n'umuriro. Aha akaba ari naho bamwe bahera bavuga ko iyo miriro yamiza mu marira abarundi ishobora kuba ifise ikiyihishije inyuma, na rya buri gihe hama hatangwa insiguro zidatahuritse ku nkomoko z'iyo miriro. Hanyuma nta ngingo mbona bariko barafata kuko ubwo bafise abadandaza bavuga ati natwe ejo turashikirwa. Bamwe bantu bariyumvira ati bugira amakamera, hanyuma ahari irya cuma barabiramwo igene ibintu vyagiye birarengana bwakarindwa bimwe bikomeye. Ivyo ni ivyumviro vy'abantu ati ngira aho barimo n'ukuboko kwa leta, kandi biranubwa no kuba bayituriye, kuko nta kuntu ipasiyo y'amakara yoturira iduka ringana kurya kandi atamuntu ararayo, hose hasiga hugaye. Ivyo ni ikinyoma cambaye ubusa, turavyiyamirije cane gose twivuye inyuma, turabiteye n'ivyatsi kandi turateye ivyatsi ngendera leta yuko yamibesha abarundi. Nishaka kuvuga ngo uwatuye ni pasi mu gihe atamatoza araba. Benshi mu bahora bakorera aho Kwanda y'Izamba baraye banahatakarije ibitari bike, bemeza ko uwo murwizatunga yaheruka kuhasubiramwo agerageza kuhasanura. Ayo makuru nyene akabandanya anemeza ko umurwi munini w'abahora bahakorera warugwiriyemwo abari baraburiye ibintu vyabo mw'isoko nkuru ya Bujumbura. Ibitigeze biberera kuko naho bari bariyungunganije vyarangiye bakubise ukuboko mu ziko mu gusubira guhomba imitahe yabo ukuyindi ncuro. Tubamenyeshe ko gushika mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu umwotsi wari ucibonekeza aharaye hatokombereye ayo mazu y'ubudandaji.